uko abantu batuzi. Ikibazo rero ni kimwe nuko abantu batemera ko bagwaye. Reka mvuge kuri izi ku bugwaye abantu bagwara mugabo ntibemere ko bagwaye. Imana idufashe cyane. Umuntu ashobora kuba agwaye ingwara hari icaha camunaniye guheba, ariko ntiyemanga ngo yemerere Yesu amwe ngo nukuri Mana jewe sinshoboye, iki caha carananiye guheba, ngo yemerere Yesu ko agwaye hama Yesu aze mu buzima bwiwe amukize. Urafise icaha cakunaniye guheba, ariko vyarase kubwira Yesu uti Yesu ntabara. Hari ibyaha vyama biriko biratwizingira ko vyarase ko tubwira Yesu ngo dutabare, kandi Yesu aza buri munsi aradodora ati uragomba gukira. Nta busobanuro akeneye, wewe vuga uti ego ndagomba gukira. Jambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo kiriya gice ca niyongera abane namwe ndongeye kubaramutsa cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, natwe turanezerewe kandi dushimiye Imana kuri uyu munsi ko Imana yongeye kutwemera ko twongera guca hano kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nabahezagire. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Tubahaye kaze rero kuri uyu mugoroba tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana rifise intego canke umutwe w'ijambo uvuga ngo mbega wumva ushaka gukira, mbega uragomba gukira. Iyo tuvuze gukira nuko umuntu abagwaye, icambere kuba uzi kugwaye hama nimba wumva kugwaye hanyuma ukavuga ngo uko ngwaye rero ngomba kurondera umuganga kuko ndashaka gukira. Imana ishimwe. Tugiye gusangira amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu gice ca 5. Turasoma duhereye kuri uriya murongo wa mbere turaza kugeza ku murongo w'9. Niyo majambo y'Imana tugiye gusangira, ariko imbere yo kusoma ijambo ry'Imana nongere ndakwinginge uje kudushigikira mu gufyonda subscribe canke s'abonner, ufyonde no kukazogera kugira ngo dushize ko video izahore igushikira mu bambere. Tubahaye kaze rero mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Hari umuririmbyi aravuga ngo kubaha Imana birayinezeza. Nukuri pe, kandi kubaha Imana birenezeza. Uyu munsi nubwo abantu ubutumwa canke ijambo ry'Imana batagitayeho, ariko bariko barita kwiterambere n'ibindi, ego ni vyiza. Muririmbyi araremvye kugira ifeza n'izahabu ni vyiza cane kuri jewe, ariko arenza ko ijambo rikomeye aravuga ngo uzandindira ubugingo kugera kwiherezo. Nivyo amafaranga turayakeneye kuko niyatuma dukomeza kubaho, kandi n'ijambo ry'Imana rivuga neza ngo udakora ntakavye, ariko dukore ariko dushize Imana imbere, kuko mu gihe tudashize Imana imbere vyose n'ubusa. Ushaka kugira amafaranga udafise Imana vyose bikazaba ubusa. Rero mu byo dukora byose dushira Imana imbere kugira ngo dukomeze kuba mu mwami no kugira ibitunga y'imibiri, kuko byose Yesu arabifise, iwe biriyo byose birabonekayo. Rero mbahaye kaze mw'ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira amajambo y'Imana, dusome mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana gice ca 5. Ndasoma mpere ku murongo wa mbere ndaza kugeza kuri uyu murongo w'9. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo waragwariye kugidengeri citwa Betesida. Murongo wa mbere avuga ngo hanyuma y'ivyo haba imisi mikuru y'Abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu giheburayo citwa Betesida. Cari kwa mabaraza 5, muri yo hari haryamyemwo abantu benshi bagwaye, impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse, bari barorereye kw'amazi azikuruka. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi, maze witangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ariyo yose.
hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Uno agwaye aramwishyura ati, mugenzi, nta muntu ufise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati, va hasi, ikorere ikirago cawe ugende. Uno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari kw'isabato. Imana idufashe cyane. Nayo majambo y'Imana tugiye kuganirako. Mbega wumva nawe ushaka gukira? Icambere gukira nuko, nkuko natangwe ndabivuga, wemera kugwaye. Kandi iyo umuntu amaze kwemera ko agwaye, acaja kurondera muganga canke agatuma ko muganga kugira ngo abashe kugira gute, kumuvura. Imana ishimwe. Amajambo y'Imana dusomye n'amajambo y'Imana aryoshe. Amen, amen, amen. Ariko Yesu, reka mvuge kano kantu gatoyi. Nigeze kuba ndi mu bihe by'ubugwayi, hanyuma aho nari ngwariye, kubazi mu gisagara ca Bujumbura, nari ngwariye muri Wakarede, ni ibitaro biri mu Kamenge kubahazi, ariko ku batahazi n'ibitaro biherereye mu Kamenge kwibarabara rija kuri kampisi canke kuri etesi. Abenshi barahazi, canke uva kuri Gardinoro uja muri ville, ariko uciye haruguru kwibarabara rigabura Gihosha na Kigobe, canke Mutanganoro na Kigobe, canke etesi hepfo y'ibarabara, aho abenshi barahazi. Niho nari ngwariye rero. Hanyuma imisi yose nahamaze indwi zibiri. Muri izo ndwi zibiri kuri jewe zari nyinshi. Hariho umudamu yarangwaje. Uwo mudamu yarangwaje nawe harageze igihe yabona ko imisi baye myinshi, aragenda asubira muhira kugira ngo nawe aze gukwirikirana ivyo muhira. Ikindi, muri izo ndwi zibiri, mu ndwi ya mbere hari abo nabonye baza kundaba kuri ivyo bitaro, bakaza kuraba ingene merewe, bakaza kuraba ingene meze, hama bagataha, bakasenga, bakansengera, hama bagataha. Ariko indwi igira kabiri yabaye indwi itari yoroshe na buhoro buhoro kuri jewe. Kubera iki? Nta mugwaza nari mfise, nta baza kundaba, kuko indwi ya mbere baraje kundaba, mu bw'indwi ya kabiri bari bamaze kurambirwa no kuza baragaruka kundaba. Indwi ya kabiri yabaye indwi yo kuhaguma jenyine, nta mugwaza, nta nuza kundaba, ari jewe jenyene na Yesu wanje wenyene. Imana idufashe cyane. Shaka kuvuga iki kuri uyu mugwayi? Wibaze jewe indwi zibiri zonyene, abaje kundaba indwi imwe indwi imwe. Ibaze ubu rero yari amaze kuri iki kidengeri imyaka 38. Ibaze ingene yari amerewe. Imyaka 38. Jewe n'amaze indwi zibiri, mugabo indwi ya mbere baraje, ariko indwi ya kabiri barikase, ntibari bakiza. Ibaze imyaka 38. Ariko Imana ishimwe, aho abantu badutaye, aho abantu baturetse, ariko Yesu, amena, aho abantu badusize, aho abantu baturambiwe, ariko Yesu, ndasubiyemo, Yesu abahari. Ndasubiyemo, abantu bashobora, mwene dada, abantu bashobora kukurambirwa, abantu bashobora kubona ko byabaye birebire bakakureka, bakagusiga, bakagenda, ariko Yesu umwami w'abantu ntabwo yigera dutererana, ntabwo yigera dusiga twenyene. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu ahageze amenya ko hamaze igihe kirekire ahajyanye, amubaza ijambo rikomera avuga ngo, mbese nivyo uhamaze imyaka myinshi, ariko wumva ugomba gukira? Haleluya. Yesu ntakeneye kumusigura ngo bimeze uko, ahubwo uragomba gukira. Ntagomba ubusobanuro bw'imyaka wamaze, arabizi. Ikibazo cawe Yesu arakize, nta busobanuro akeneye.
ubugumba umaranye igihe kirekire Yesu arabizi. Ubupfakazi umaranye igihe kirekire ubabaye atabufasha ataje Yesu arabizi, ivyo nta busobanuro akeneye. Igihe umaze muri izo ntambara Yesu arakizi, nta busobanuro agukeneye ko umusobanuro ngo intambara ngo zaciye ngo vyageze ngo naciye aha ngo nagiye aha nagiye na hariya narondeye ubufasha aha nahabi. Wewe ica gusa wumva ushaka gukira. Amen. Wewe wumva ushaka gukira. Amen. Yesu aratuzi gusumba uko abantu batuzi. Ikibazo rero ni kimwe nuko abantu batemera ko bagwaye. Reka mvuge kuri kubugwaye abantu bagwara mugabo ntibemere ko bagwaye. Imana idufashe cyane. Umuntu ashobora kuba agwaye ingwara hari icaha camunaniye guheba, ariko ntiyemanga ngo yemerere Yesu amwe ngo nukuri Mana jewe sishoboye iki caha carananiye guheba, ngo yemerere Yesu ko agwaye hama Yesu aze mu buzima bwiwe amukize. Urafise icaha cakunaniye guheba, ariko vyarase kubwira Yesu uti Yesu ntabara. Hari ibyaha vyama biriko biratwizingira ko vyarase ko tubwira Yesu ngo dutabare, kandi Yesu aza buri munsi aradodora ati uragomba gukira. Nta busobanuro akeneye, wewe vuga uti ego ndagomba gukira. Jambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo kiriya gice ca 5 ku murongo wa 6 aravuga ngo harahigwa bafise inzara n'inyota vyogira gute vyo kugororoka, abumva bagomba gukira bafise inzara n'inyota vyo gukira, abo bazagira gute bazakira, kuko Yesu ahoraza avuga ngo mbese muragomba gukira. Ariko vyarase ko tuva ko tugomba gukira. Yesu yama ari kurugi, yama ari karadodora mwene data, nuba ari kurugi ariko arakubaza uragomba gukira, uragomba gutabagwa. Erega Yesu n'umutabazi, Yesu aratabara, ariko kuvyemeye kumwemereye. Emerera Yesu rero agutabare. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo wari umugwara mubwira ngo ngira ngo ndashungurukiye mu mazi abandi bakantangayo. Kuko rimwe na rimwe mu marayika ahoraza akazikurura amazi. Imana idufashe. Ariko ngira ngo ndagerageje bikanka. Mwene data nawe birashoboka ko wagerageje igihe kinini, ukagerageza gukizwa, ukagerageza kwirinda ivyo vyaha vyama biriko kwizingira ariko bikanka, ukagerageza kwikuramwo ishari inzigo bikanka, ukagerageza kubabarira bikanka, abakugiriye nabi vyarase kubabarira, ukagerageza kwikuramwo kugira ngo bababarire vyarase, ukagerageza uheba ibyaha, ari ibyaha ukunda gukora kandi waragerageje kenshi ariko biranka. Yesu uyu mugoroba canke ari kumwe nawe, ari karadodora, ari karakubaza ngo mbese uragomba gukira. Inshuti yanje mwene data, uragomba gukira. Amen. Yesu nta busobanuro ashaka, wewe mwemerere. Amen. Muririmbyi w'amajana 149 aravuga ngo nitegereje umusaraba umwe Yesu yadupfirako, ngo aho niho natakambiye kugira ngo Yesu aze antabare. Mugenzi, takambira Yesu agutabare, agukize. Erega uragwaye kandi iyo ngwara ishaka kukwica urupfu rubi. Hari abantu bibaza ngo Yesu akiziza ingwara, ego ingwara z'umubiri Yesu arazikiza, kandi ni vyiza gukira mu buryo bw'umubiri kuko bituma turonka uburyo bwo gukorera Imana neza. Ariko ingwara tugwaye Yesu yarakwiye udukiza ubwa mbere nizi ingwara z'ibyaha, tugana turivayanga mu vyaha. Niyo ngwara ikomeye kuko yica umubiri ikica n'ubugingo. Amen. Ntitugatinyere izi ingwara zica umubiri, ariko dutinye izi ingwara zica ubugingo kuko nizo zikomeye. Imana idufashe tubwire Yesu ratuvure, adukize, adutabare. Imana idufashe. Yesu arangije aravuga ngo yewe ikorera ikirago cawe witahire. Jambo ry'Imana ryarangije rivuga ngo hari ku isabato, ngo kubera ntivyari vyemewe mu Bayuda ko umuntu yikorera ikirago ku isabato. Ariko mwene data, Yesu nta musi n'umwe adakora. Yesu igihe cose arakora, igihe umuhamagariye cose
gutabara igihe wemanze kugwaye kandi ugomba gukira. Yesu aramanuka agakora ibitangaza kandi nta kintu na kimwe kibasha kumuzibira. Naho satani abadayimoni bohaguruka bavuga ngo uyu muntu n'uwacu, turamufise, twaramugumije, abo ntibashobora kumuzibira. Yesu abasha gukora ibitangaza. Ndakwipfurije gukira mu izina rya Yesu. Ndakwipfurije ubutabazi buva kuri Kristo Yesu. Ndakwipfurije gukira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abagirire neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Yesu abahezagire. Amen, amen. Dusubire ubutaha. Shalom.